Yego mwaramutse namwiriwe kandi inshuti bavandimwe bakunze ibiganiro byacu na cyane cyane ku bakunzi b'ikiganiro cyacu Story of Life. Uno munsi rero inkuru y'ubuzima niye nkuru ngiye kubazaniraho, tugiye kuyaga n'umusokuru wacu bita Minani ari kumwe na Maragarita umukenyezi wiwe. Ko ariko uno munsi nashimye kukuzanira ino nkuru y'abano bantu babiri. Nuko nashimye ko tuyaga ku buzima babayeho, urukundo basanze bifitaniye mu busaza bwabo, ariko nyuma yaho babayeho mu bundi buzima buteye agahinda ku bantu bavyaye, ku barundi n'abarundi kazi muri kumwe dukurikirana namwe mwese mama dukurikiranye. Ubuzima babayemo ntabwo ari bwiza cyane. Ubuzima babayemo niyo mpamvu nashimye kubukuzanira kugira haze agire ico ukora kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza. Ariko mbere ko twinjira mu kiganiro cyacu nyazina, reka nongere nkwibutse ko kuri mikro uri kumwe na Felix Abonimana, nyuma kamera turi kumwe na Joachim. Iyi ni Buyo TV. Rero ntabarandiriye, reka mbereke ikiyago twakoranye nabo. Minani Omeri. Wavuse ryari? 42. 42 wavukiye he? Mu ntara ya Gishuri. Ariyo ya Gitega. Mvuye rero ubu nkaba tangikora induru zikora ziravuga nuko iki. Yakandi ntera ubwoba bw'uko mbuza amafaranga yo gutanga ikora. Nzi Bujumbura. Aho hari ryari? 5/6. Niho wazi Bujumbura. Wakora iki se ico gihe? 5/6 twimba ikibuga cy'indege. Twimba umushinge. Yego. None se wari usanze ukora iki kugira ngo bamenye inkuru yawe y'ubuzima bwawe bwakuranza aho hambere? Icyo nari kora narimo. Yego. Ico gihe uburimi bwari bukigenda neza? Yego, nkabima nkongera gucanga no gukora akazi ku bazungu. Yego. Nabihe bazungu mwakora ico gihe? Kundi narahakoreye. Yego, ndahakora imyaka 17. Ndasubira mvaho ngenda kuri sosiyete y'impande y'Uruvumera. Ndahamara imyaka 10, ndahamara imyaka 20. Ico gihe wahembwa ngahe kuri uwo muhindi? Make. Ariko yarafise agaciro? Yo, yarafise agaciro. Yagera nko kwijana canke ku gihumbi cyakira? Reka yarijana, yari amafaranga. Kundi nakora 90 kwiyinga. Kuva kuwa mbere kugera kuwa gatandatu bakampa amafaranga 90. Atandi jana. Hanyuma kuri Savonoro irari ngaha impande y'Uruvumera. Ngakora amafaranga 205. Hajya kuri Savonoro warahakoze? Kuri Savonoro. Oya, umuzungu wa Savonoro yara n'igihe yaza umuzungu wa Savonoro ariwe kunse akipi iwabo iburaya yashikiye ku Ndirundi ariho bamuhakaza. Abazungu baho twakorana baramuhakaza ngo abisa bakora amasabuni. Ngo arazi kuyakora. Maze yambara ubuturagiro n'ishati. Hanyuma yamaze iminsi amaze ukwezi kumwe kugira kabiri acarahindura ngo rero byobasha ngo tugira ngo ugiye kugura ahantu nkorera amasabuni yiwanje. Atujana reko Savonoro. Yego, tugiye ku Savonoro aratwereka nyine dukora, reka natwe tumwereka ubuze twama dukora. Hanyuma yategera aragura rero ku Savonoro yagiye bugira kabiri. Ubwa mbere yashikiye ku Megisi imbere ya Nitarusa. Hanyuma havuye yarapanze. Ahavuye ashagenda kugura ku Savonoro. None se imyaka yose wakoze ukorana nabo bazungu nkingahe ugerageje kwibuka? Kundi rero narahakoze iminsi itari mike. Umuzungu yampaye ako kazi yahavuye agira ipaso. Imyaka 25 iheze acasubira iwabibona. Ngaho rero nyibwirire, nyuma yo gukorera abazungu waje gushaka umugore gute? Niyo bamundehereje. Niyo bampaye amafaranga yo kumugura inka. Nyanka ndayikwa umugore. Umugore wa mbere n'uyu nguyu mbona musazanye? Oya, yarapfuye. Ngarenza nubona. Uyu yapfuye mwari mwavyaranye abana bangahe? Umwe twabyaranye abana 4. Yego. Bose na bose ubu rero ufise bangahe? Kafiye 2 gusa. Abuzukuru nabo? Abuzukuru nibo bari. Urashika nko kuri 20, utwuzukuru nka 20.
ubwo Burundi hari batatu abuzukuru batatu ino naho hari bane hari batanu aho rero reka manze ndabe nyokuru nawe mwisabira akazina yibutse bariko baradukurikirana. Baranyuzugiye. Maragarita. Noneho se nawe uvuka he? Bibi yaribagiye n'intara yavuze. Aho mbokera mu Giheta. Muri Giheta, muri Gitega. Komine Nyarusange muri Gitega. Muri Gitega. None se uribuka imyaka ufise ganyoko? 80. Urayikwije neza? Niko mbona umenga ubuse nka 52. Oya. Kandi umwana natanguriye kubyara yarapfuye. Uwundi amukurikira abyaye ndarondwe. Ngaho nyibwire rero ko mwahuye na Mutama mukarinda munasaza no kukose. Mutama. Twarahoye nyine kuko yari yapfaka. Nane ngapfaka. Batoranye uko nyine. None se ubu muramaranye imyaka ingahe? Turamaranye imyaka. None se mbere yo kuhura na Mutama weho wari usanzwe ufise abana bangahe? Bane. None se Mutama nta wundi mwana mwabaye mwavyaranye? None gute rero mwabanye gute mubanye atakana kigeze kabahuza nta bintu vy'intambamye mwahuye navyo? Turibaniye neza n'ukuri mu mahoro. Yego. Ngaho mbwira rero ubuzima bwanyu bw'uyu munsi wa none usivye iyo myaka ya kera. Turibaniye neza nta ngorane nta uhuhumbuye. Oya. Two tujya turiryamira tukigira ngaho tukimerera uko nyene. Noneho rero twagarutse nyuma y'ubuzima bwabaranze tugarutse ku buzima musanze mubayeho uno munsi. Uno munsi turabona ko ahantu mubayeho hadashimishije, muba mu nzu ituzuye neza, inzu tubatse neza. None se iyi nzu ninde yayibubakiye? Yubatswe n'abantu nyene babagira neza. Bagira neza. None se ni gute muryama hano hantu mbona hadasakaye, imbeho, imibu bigenda gute se? None twoja he? Turatunanye. Gufungura se ho mufungura mute? Ko mbona munisaziye. Nk'ubu twaburaye kugeza nta muntu arajya. Nabyo tuhafatiye. None se ziriya nka ntaketse ko ari rwanyu izo nka zo? Nizo muntu yo mwene iyo nzu. Namye mvuga ati nje kwa sokuru no munsi barankamira. Nizo muntu. Ubwo nta n'impene tugira nta n'inkoko. Ibereye uko nyene. Ibereye uko nyene. None se ho rero mwijoro ni kibazo cyo kuryama? Ikibazo cyo kurya. Imwe tutarose nk'umubyeyi aduhembura kandi tujya n'ukuri. Noneho rero reka mbasabe ikintu. Niki musavye abarundi n'abarundikazi bariko baradukurikirana bo bafasha ku bwa buno buzima bwanyu? Utwo kurya mwoduhembura mukoreye Imana tukabasha kuronka amagara meza kandi muri abana bacu twarabibaruka. Yego mwodukurikirana n'ukuri mugafashwa n'Imana mukadukurikirana kuko nk'ubu twebwe turi mu kwitahira. Muta nawe rero niki usavye abuzukuru bawe? Icyo nsavye Zabe ko nkora muri iki gikonyozi kiba kirantumye karinda icyo. Aho umuga bwaramfashe kera hasigaye gusa bakakariye gusa kasigaye. Uza gupfa amaze kubura umuryango ni mu kanwa hose ntabwo nari ngo ikibazwa mu kanwa. Oya kuva kuri nishombe. Kuva mu ntambara nishombe. Amenye yarahongotse canke baranakamwe kasigaye barayahongoye canke yabaye ubuhongo? Barayahongoye. None twagiye bagira none se muta ucuhekenya gute rero?
ndahekenya kandi ndabyumva gutya yarose tworose aramiraguragura aho rero nta n'akagori worya oya namye ngira ngo urya n'akagori none se nk'akanyama se numva n'akanyama ntakubona akanyama ndavugira igifu nkata gatonya amira n'ingaruka nzokuzanira inyama ndabe unyereke uburyo urya inyama rero nange ko ndagucyura yo guturana nuko ngeba ntamira nawe ndaguhekera ngaho rero mbwira uko urukundo rwanyu rero murinze mwirambanira mwikundaniye muti tukatwikorana gutya nyine turonse turarya turatubura tukarya icyo kibeho cy'ijoro nk'ubu rero tubona tukirya n'inka ahantu impanda ariko naho n'ininga aha turyama hagati y'inzuzi mbere yose detaye ikomeze kikadutonurira aho turi naho tukagira inka tukagira n'imbeho byose bikarinda. none se muri kino gisagara cyanyu ni ibihe bibazo mukunze guhura nabyo? aha n'iki gisagara dukunda guhura n'inshinzano babona ngaha bari basi nta kintu abantu bakisunamo mubeshejweho n'iki se? ni imana bashinga ntahe tukagenda bakatuka nk'utwo bakatugira ikigongo bakaduha ikiro cy'ifu n'utuharage bakaduha tukarya naho nyine rimwe mu mwaka badusa uwundi mwaka cyangwa inyuma y'amezi atanu niho batwibuka twebwe abantu bato b'abatanu batishoboye ikiro kimwe ndakurenza kimwe urumva kizuba umunsi. noneho reka mbashimire kubw'ikiganiro cyiza dukoranye, reka nizere ko abarundi n'abarundikazi n'abandi bose bakora dukurikirana bababonye kandi n'ibibazo byanyu babumvise, kandi ejo cyangwa hirya y'ejo Imana niyabagirira neza nabo bazobwira icyo bakoze kubw'umuryango wanyu na kubwa buno buzima musanzwe mubayemo. Reka nongere kandi mbashimire mwebwe mwese muradukurikirana, nongera mbibutsa yuko iyi yari Buru TV, kuri mikoro kumwe na Felix Abonimana, nyuma kamera turi kumwe na Joachim Waundi nyene utajya uhinduka, umwe yamabashikiriza bino biganiro akabikora neza. Nongera kandi nkwifuriza amahirwe n'umugisha kuri wowe wese wama wagize icyo ukoze kubwa kino kiganiro, nawe wese wumva yuko hari icyo ukora kubw'uyu muryango, ngusaba yuko wobicisha kuri izo nimero ubona zigenda zinyuragirika aho hasi. Bifuriza amahoro n'umugisha. Reka nongere nkwibutsa ikindi kintu kimwe, nizere ko neza jewe uramenyereye, ukunze kubona ibiganiro nk'ibi ngiye gushikiriza, uranzi neza, ariko nanje ndifuza kukumenya, nanje ndashaka kukumenya hari icyo wakoze kubw'uyu muryango, ndashaka kukumenya hari icyo wakoze kugira ngo dufashe uno muryango. Reka ndangize nkwifuriza amahirwe n'umugisha. Yesu Kristo akomera umugisha aho uri hose, warahezagiwe. Ciao ciao.